twarashinze aho amataxi anywera hano mu gisagara ca Bujumbura. Imvo si yindi twabikoze ko twabonye ko amataxi menshi atakandi kazi bagize urudandaza kudandaza ibitoro. Tubasaba ko ayo mastation agira registre. Izo registre zijeje kugira gute kwandika iyo taxi bisunze cyo twita carte rose. Akandika taxi runaka iranyoye iritiro runaka nigende. Mwo tujeje gukurikiranira hafi y'ibitoro. Nkasaba nshimitse yuko amastation adahereza amataxi. Arabujije guhereza igitoro amataxi ko wari twatwononera. Kuri iyo mvo nshaka korohereza n'amabisi ko atwara abantu benshi. Saba ko nayo habwa amastation yayo kandi twarayashinze. Ndabasaba ko bogira gute bohereza amabisi kugira ngo anyarukana abantu bajane ku kazi atahana abantu agire gute. Nshashiraho n'amastation ahereza amakamyo. Biragaragara ko ikamyo ngaha iwacu zijabuka hanze kandi bumve neza ko ikamyo yaje Bujumbura ya remorque inywesha Bujumbura Ingozi nta kuyiha igitoro, mu Kayanza nta kuyiha igitoro, Igitega Muyinga mu nzira nta kuyiha igitoro ko ibwirizwa kunywera i Bujumbura. Nayo mpamvu ko barabizi ababijejwe narasabye ko babwirizwa guha ayo mastation igitoro. Ayandi mastation tutavuze na mastation abwirizwa guha imiduga rusangi isanzwe ihari mu gihugu. Yaba privé imiduga isanzwe amajipe amakamyonite amavoitire asanzwe amastation yose turiyaha igitoro kandi abijeje nayo yabwiye ko babwiza kuyaha igitoro kugira ngo ayo mastation ahereze igitoro abene igihugu. Bishitse hamwe twagena yuko station zihereza amataxi bigashika usanga ata taxi kiyanywesha kuko banyoye bariko barakora abonye uwundi muntu afise ivoitire isanzwe ikamyonete arashobora kunywesha. Bishitse aho twashize amakamyo n'amabene ugasanga banyoye bari ku ngendo ariko bafise igitoro barashobora guhereza abandi nabo bakanywesha. Ikidashoboka nikihe ni kamyo kuja kunywesha aho tutavuze canke taxi kuja kunywesha aho tutavuze kugira ngo dukurikirane neza itunganywa ibyerekezo y'igitoro ko ariho abikika baje kutwona ko ivyo ndabita kono mu butunzi bw'igihugu. Niyo mpamvu tubwiza kuhaguruka tukabikurikirana neza.